Umuganwakazi Esther Kamatari aserukira muri kino gihe Burundi mu makungu, ambassadrice itinérante mu gifaransa kuva muri mukakaro 2023, aherutse gushigikira rwaruka rifise impano yo gukina umupira w'amaguru mu ntara zitandukanye z'igihugu, mukururonsa imipira mishasha yo gukina. Ni kuki iyo mpano muri nyinshi zitandukanye rwaruka rufise ari aherutse gushigikira Esther Kamatari? Umupira ni ikintu gihambaye kuko uriga discipline, uriga gukunda, uriga kuraba, uriga kuba hamwe, uriga urukundo. Nta muntu n'umwe ashobora gukina umupira wenyene. Noneho urwaruka rw'abarundi bose mu ntara maze gushikamwo zose n'ukuri bose barakunda umupira, ari abigeme canke abasore, n'ukuri n'ibintu binezereze cyane. Kuri jewe rero umupira mu kwigisha education sociale kugira abantu babe hamwe, nta kintu kinezera cyane nk'umupira. Icifuzo cyo gushigikira iyo mpano kuri Princesse Kamatari coba cyatanguye gute? Ivyo mfise mu byo niyumviranye byinshi cyane. Ndabifise kuva kera kuko le président wa FIFA Gianni Infantino twarigeze guhurira Bahrain, ndamubwira yuko nifuze yuko yongabira imipira nshira bajya abana akampa wa mupira bamwe bakora n'ibihubahura canke n'ama plastique, je nkamuha umupira mushasha. Kubereke kuko bishobora yuko umwana atanguye kwiga gukina umupira n'umupira w'ivyukuri mwiza, nta n'umuntu n'umwe azi yuko tutoronka aba champion, aba Messi canke aba Mbappé bakiri batoya. Tumwigishe rero aronke ubwo burenganzira, yige atangure kumenya gukina umupira n'umupira w'ivyukuri n'umupira mwiza. Umuganwakazi Esther Kamatari avuga ko yasanze rwaruka rugizwe n'abasore hamwe n'inkumi yarutse kuronsa iyo mipira rufise ingabirano idasanzwe. Rumwe muri urwo nubwo mu mazone atandukanye ya komine Matongo y'intara ya Kayanza. Burya ingabirano ntiyibona burya nyene. Icambere novuga nuko mu encadreur wabo n'umuntu mwiza cyane, abigisha discipline, abigisha kumva, abigisha kubaha, abigisha ingene umupira bawukina, so gupfa kugenda gukina umupira gutyo gusa. Hanyuma ikintu novuga kandi cyanezeye cyane no kubona abigeme bakina umupira. Hari umwe muri ya equipe yinjije goal n'ukuguru k'ububamfu, abantu hariya hejuru barakoma induru. Baravuga ati mbere nta muhungu n'umwe ari gushobora kwandika ijya but mugabe cari kiryoshe. Ni biganiro vyari inyuma bavuga ngo ujya ntashobora kubona umukobwa, abanira ngoya barambwira ati mwamikazi tugenda uturabire urabe ko ari byo ari umwigeme. Urumva n'ibintu abarundi batamenyereye, bibaza gusa yuko ari abahungu bashobora gukina umupira. Uwo munsi ni kimenyetso naco nyene yuko ico umuhungu ashobora kugira n'umwigeme arashobora kugira. Uretse muri komine Matongo, Umuganwakazi Esther Kamatari aherutse kuronsa rumwe mu rwaruka iyo mipira yo gukina muri kuno kwezi kwa Ntwarante mwaka 2025. Hari kandi n'ibindi bice vy'intara iyo mipira yayitanze. Natanguye ku Buterere, Kinama, Kayanza, Gitega, Kibumbu, Buyenzi, ndabaze gutanga imipira ishikijana. Ego hose mu Buyenzi haza abana bavuye mu Carama baje bariruka, utwana duto ngo twumvise ngo hariho umupira bashaka, baza bariruka ngira baruhutse, tubonanye baronka umupira yabo. N'icubahiro cishi n'urukundo n'ugutinya. Urabona umwana burya ntibumve neza ikintu coba canzanye, nta wantumye, nta wasavye, kugira niho ubereka urukundo, kuko urwo rukundo nturugura, urukundo nturukopesha, urukundo urarutanga. Mugabo nanje barabarumpaye, byari biryoshe cyane rwose. Uretse rwaruka rwaronkeje imipira yo gukina, hari kandi n'ibindi bikoresho rugikeneye kugira iyo ngabirano yago itera imbere. Bimwe muri ivyo ni birato canke imyambaro vy'abakinyi. None ku bwa Esther Kamatari ivyo birashobora kubuza iyo ngabirano gutera imbere. Buke
ubu ubakina atabirato bafise kandi baracari bato cyane burya umwana akiri muto akura n'ingoga niba bari ufise ikirato mu mezi 6 ico kirato kizoba cabaye igitoro nibakine nkuko bahora bakina nibakine nkuko bameze ikintu gihambaye n'umupira impuzu ni accessoire n'ibindi vy'inyuma nibamara gukina bakababona umuntu akaraba tujya atarimo akantu wazoronka ibirato kumbura zogenda n'ahandi bamwigisha mugabo ntiduhindure imico ninge n'abana babanaho kuko bajya abana bamwe ntiboronka ibirato abandi atavyo bafise none iyo mipira y'imibangano urwo rwaruka rwahora rukinisha Princesse Kamatari ayifitiye umugambo yuhe nzoyigumana ico nifuza nuko tworonka umu artiste yo twiyumvirira ikintu twokoresha ijya mipira ndituyite tuyishira ahantu tuyigira ukuntu hanyuma twandike yuko umupira wose wavuye ngaha muri aka karere ishuri yabitanze ni commune muri commune ni hanyuma kumbure muri hajya hose nagiye nitworonka mu champion nk'umu Messi canke mu Mbappé tuzoza kuraba ya mipira twashize tuti kiwa mupira tujya wavuye mu Kayanza umushampion dufise yavuye ngaha kugira iyo mpano hamwe n'izindi rwaruka rufise zibandanye zikuzwa hari Umuganwakazi Esther Kamatari abona ko n'abandi barundi bokora urabona ukuboko gufise intoki 5 zitarera mugabo ukuboko ntaco gushobora kugira udafise intoki 5 umwe wese muri twebwe rero nagira ivyo ashoboye kugira ngo twese tuze duhurire muri iki kiganza aho bari bo hose nibagiri nabo ico bashoboye mugabo barabigira ngira nuko batazi ngira nuko tutiyumvira ibintu bimwe ushoboye kuba karorero ku bandi bizoba binezereye cyane muri uko gushigikira impano y'urwo rwaruka rukina umupira w'amaguru imipira harugwa mu ijana ikaba ariyo Umuganwakazi Esther Kamatari aherutse gutanga